ku kibuga c'umupira w'amaguru ku Gasaka Ingozi ahasozegwa igikorane c'imisi 3 c'amashimwe yo gushimira Imana catunganijwe n'umugambwe CNDD FDD. Umuvuga butumwa Apotre Isidore Mbayahaga mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yavuze ko niyo abantu boguma bagaya ngo uriko uratwara nabi ntiwocika intege kuko atawukundwa na bose. Umuntu yokora iciza atizeye ko bazomutura ineza. Isidore Mbayahaga yaremesheje abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD kudacika ivutu ngo bariko barabavuga kuko Imana ariyo ibona abarenganywa kandi iguma ibakomeza. Mwijambo ryo gushima hasozegwa ico gikorane, umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha ya Butanyerera Ferdinand Habimana yashimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku bikorwa vyiza ariko arakorera igihugu, akamushimira kandi ko amasengesho yayerekeje mu ntara nshasha ya Butanyerera. Icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Siriake Nshimirimana mwijambo ryo gusozera ico gikorane nawe nyene yashimiye umukuru w'igihugu kuba yarafashe akanya gakwiye mu kurongora igikorane. Yashikirije ko ayo masengesho kaba yakaryo keza kubagumyabanga ko kwirimbura ico bagiye gukora, agasaba abagumyabanga b'umugambwe CNDD FDD kuba intumwa kugira bashike kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Afashe ijambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimye uko igikorane cagenze kuko cagenze neza mu mahoro n'umutekano, akaba yasavye indongozi kugenda kurongora ihanga rishasha mu kuba ababwiriza. Tugende dufise ubu butumwa ubu buhanuzi tugende kububwira n'abasigaye mu nsago zabo, noneho nabo nyene na mutima mweranda yabashikiriye tuzosanga twese turiko tuvuga nk'abahanuzi kuko mutima mweranda yadukomeje. Ubu turafise kurinda abantu gitangwa ndababwira nti tugumane n'Imana. Yosuwa ariko aragwana aja mu gihugu c'isezerano, harateye igihe arabona ko umwasi yamaze kumwifatira mugabo ataramutsinda. Kwizina ry'Imana aravuga ati iri zuba nirihagarare ntirigende ntibwire. Izuba rirahagarara ngo gushika uno munsi nta zuba rirasubira guhagarara, haba imbere yaho cyangwa haba inyuma yaho. Ubushobozi bw'Imana izuba rirahagarara. Eliya yabonye kwa bisi Imana bayihevye yuko n'umwami asigaye asenga ibigirwamana, yabonye ko bahevye Imana arashavura aravuga ati kuva ubu nta mvura izosubira kugwa ntabashikiriza iryo jambo. Kandi vyabaye uko nyene imvura irahagarara. Umunsi yavuga ati imvura iragwa, imvura yaciyigwa. Imvura ni y'Imana, nta kintu na kimwe kimananira Imana. Ubu twarabibonye. Inkuru nziza mwakuye ngaha, mutima mweranda mukuye ngaha kwira Burundi bwose, mugende mushikirize ubuhanuzi mu bushikirize. Imana yahejeje kugurura imiryango. Uwo mwaka n'uwa mbere uteruja mu 2040 kugira ngo duteramire imbere y'Imana, tuyerekere urugendo rushasha dutanguye kugira turungikire wa mutima mweranda abari waturongora muri urwo rugendo. Gende muri abahanuzi beza, muhanuri hangaye ntiduze dusubire guhindukiza umugongo, ntitugire ubwoba. Muze muratwibutsa yuko Imana yavuze ngo ndi kumwe namwe ntakizobananira. Ico gikorane c'amashimwe yo gushima Imana kikaba casozerewe n'igisabisho cyo gusengera igihugu cy'u Burundi n'abarundi.